Cuba. Huato et Cuba, première Dauphine, 2025, numéro 36.
ubushimwe bwatanzwe n'abandi bantu bose badushyigikiye mu kanya rero isase bano bigeme baca bagenda kwihindura baca bagaruka uwundi mwambaro kugira ngo bahabwe ubwo bushimwe bwose harimo amasheke harimo imodoka harimo n'ibindi n'ubundi bushimwe butandukanye mudukundire rero mugumane natwe iminota mikeya bano bigeme protocol ibafashe basubire mubakira n'igishika. We're going to crown Miss Burundi 2025 in a couple of minutes. Give them the applause that they deserve. They've been working so hard for this moment. On accueille les finalistes. Dans quelques minutes seulement, on va découvrir qui est la nouvelle Miss Burundi 2025. Accueillez les candidats comme il se doit. bari imbere yacu mwashoboye gukurikirana hamwe natwe imigambi yabo n'ingene bashoboye kwishura ku bibazo by'umugwi wari kurabaha amanota. Bano bigeme n'abigeme twashoboye gukurikirana kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka gushika kuno munsi twarakurikiranye kuva bakiza gushika uno munsi tumumviriza, ariko kandi twarafashijwe n'abantu batari bakeya. Rero twabakurikiranye turafise umugwi wari ujejwe encadrement na suivi warakoranye n'uwo mugwi, turafise abatanze inyigisho, turafise abapartenaire batandukanye badushigikiye mu mpanuro bahaye bano bigeme no mu bindi novuga ama visite touristique cyangwa ama visite d'études, ibintu byinshi ababigeme baronse nk'ubumenyi buzobafasha muri kazoza kabo. Rero twashoboye kumviriza ubugira kandi muri rino joro aho imigambi 15 twebwe bashoboye biduha yanditse kandi iri budgetitse. Rero ntimutangare kubona tutababakiye ibibazo byinshi ukubera imigambi twari twarayisomye kuko bari baraduhaye yanditse. Kuri ivyo rero haburana babiri agatsinda, siko babivuga mu Kirundi. Rero mwese muri beza, mwese mwashoboye kutwereka ubumenyi bwanyu, uburanga bwanyu, mwashoboye kutwereka yuko muri abigeme b'Abarundikazi baciye ubwenge kandi bafise imigambi irashe ku gihugu cabibarutse. Ariko tugira twanose, tugira tumenyeshe icese umugwi uza gusigara, uza kwegera hano imbere gatoya, imbere yuko tubandanye ibindi turaza gusoma amazina yanyu. Uwo tuza guhamagara araza kwegera imbere gatoya. Nibutse kandi yuko kubaha amanota ntibyari byoroshe,
nibaza yuko mwebwe muri kumwe dukurikirana ku bundi ngurukana ubumenyi n'abo turi kumwe ngaha mwashoboye kubona yuko uyu munsi baje bazikenyeye kuko bashoboye kutwereka yuko bose bari mu higanwa kandi bose ari akabirya bongereje mu kuvuga imigambi yabo. Ivyo rero twe twabishimye kuko twabonye yuko bano bigeme bafise kazoza. Twashoboye kugira nuvuga mention spéciale ku umwe muri mwebwe. Bino nigeno rigitangura ivyari vyabaye annonce ivyari vyamenyekanishijwe nuko hazotogwa abigeme batanu aribo baza imbere y'abandi, ariko twavyihweje twaravye ama initiative yose mwakoze, twaravye ibintu bitandukanye mwakoze muri ano mezi tumaze turi kumwe namwe mu rugendo. Twarabonye hariho abafise ama initiative, twarabonye bafise n'ibindi bintu byinshi mwagiye murogerekana. Rero twari umuntu umwe twongeyemo, ni kuvuga tuza gutangaza abantu 6 muri ino joro. Reka dutangure tuvuga amazina y'abari muri uwo mugwi w'abantu 6. Baraza kuza begere hano imbere, hama muri abo 6 tuca tugira umugwi wa kabiri wo kubaha ibibanza n'amatitre niko nabivuga. Uwo mugwi w'abantu 6 ugizwe n'inimero 43. Umugwi w'abantu 6 kandi ugizwe n'inimero 4. Umugwi w'abantu 6 ugizwe n'inimero 41. Umugwi w'abantu 6 kandi ugizwe na nimero 31. Nimero 36 yokwegera. Asigaye umwe muri wa mugwi w'abantu 6, uwo nawe ni nimero 19. Umugwi w'abantu 6 twashoboye guhurizako, twashoboye gutora. Nibutse abo turi kumwe ngaha, nibutse n'abarundi isinzi bari badukurikirana ku mbuga bumenyi yuko twaravye kuri ibi batubwiye ngaha ku bibazo byishuye, ariko kandi twaravye no ku mavote du public nayo yaratoye. Twaravye ibiharuro dufise mu mavote du public kugira ngo dushobore gutora abari imbere y'abandi mu manota. Rero muri kano kanya tugira tuce tubandanye rero n'undi mugigwa wo gutanga ibibanza, ingene abahiganywe bagiye bararushanwa mu bibanza. Dusabe bagenzi bacu bafise biriya bindi biranga rino higanwa, ni kuvuga amaresha, ni kuvuga urugori, babe barayavyegereza kugira ngo tugire ko nk'umugire igisahira dutanga ivyo vyategekanijwe. Nizere ko byamaze kwegera, nabibonye byashitse. Rero dufatiye ku manota, dufatiye ukungene twababonye, dufatiye ku vyo nyene badusiguriye kuva bakiza mwihiganwa, twongeye kandi tugakurikiza intumbero rino higanwa, dukurikije kandi akarangamutima kabagize uno mugwi
n'ivyo twiyemeje kugira ngo dushobore gushika kwitorwa ry'umwigeme mwiza w'akaranga kandi aciye mu mwaka wa 2025 mu gihugu cyiza cy'u Burundi. Umugwi utanga amanota washoboye gutanga ibibanza, ivyo navyo bikurikirana uku. Nous allons d'abord proclamer celle qui a été élue comme Miss Photogenic 2025. Et je vous demanderai d'applaudir Mademoiselle Mugisha Jennifer. Félicitations Jennifer, tu as été la Miss Photogenic 2025. Nous allons maintenant continuer avec la Miss Popularity qui est Mugisha Monica Céleste. Bagenzi bacu sinzi ko baraba ready kugira ngo dushobore gutanga n'ubwo bushimwe. Ni muri kumurengera ariko. Pour la 6e place, je vais appeler Madame Chloé, s'il vous plaît. Madame Chloé pour couronner la Miss Photogenic. Watowe kuba Miss Photogenic n'umwigeme Mugisha Jennifer ari ku numero 21. Ibutse yuko kino kibanza kigira gatandatu ni mention spéciale ya jury, nicari carabaye annoncé au début du concours, ariko kubw'ibikorwa twabonye umwigeme Jennifer yakoze ni mention ya jury. Umwigeme wundi ahabwa agashimwe n'abagenzi be bavuye mu bihugu byo hanze. Yes, we would like to call upon Miss Tanzania to come and all our guests, wonderful guests coming from abroad, outside of this country, to come and give out numéro 19. Number 19 is a gentleman given out by Miss Tanzania. La place suivante, c'est celle de la deuxième dauphine, qui sera la candidate numéro 4, Badahi Chakania.
Miss Uganda is going to be the one crowning. As from Uganda. From Ethiopia is going to be the one crowning the Miss Popularity. Nibaza yuko Aline Miss Burundi 2025. Uwatowe kuba première dauphine 2025 numéro 36.
nyir'icyubahiro utandukanye n'umukuru w'igihugu ashike imbere gukeza bano bigeme bahejeje guteka iteka. Ubushimwe bwatanzwe n'abandi bantu bose badushyigikiye mu kanya rero isase bano bigeme baca bagenda kwihindura baca bagaruka ku wundi mwambaro kugira ngo bahabwe ubwo bushimwe bwose harimo amasheke harimo imodoka harimo n'ibindi n'ubundi bushimwe butandukanye.